uwa mbere yishwe yabonetse mu ntara ya Rutana ni ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba Muhafu zone Muzye muri komine Giharo. Amakuru ava muri komine Giharo avuga ko ico kiziga cari gifise ibikomere vyinshi mu mutwe kandi ko kitigeze kimenyekana. Bavuga ko yari umuntu yari yambaye neza n'ibirato vyiza, aboneka ko yari umusirimu. Ayo makuru abandanya avuga ko yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza. Ico kiziga kikaba caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vy'Igihofi. Uwa kabiri yishwe nuwo mu ntara ya Cibitoke, yari asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu kw'ikinga. Yishwe akerewe n'abantu bamutegereye kw'ibarabara rya gatanu ku mutumba Kaburantwa muri komine Buganda mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Amakuru ava muri komine Buganda avuga ko yoba yishwe n'abantu bamubonanye amafaranga 200,000 yari afise. Mu muryango wiwe n'ababanyi basaba ko abo bagizi ba nabi bofatwa bagahanwa hisunzwe amategeko. Umuntu umwe yoba yarafashwe kumvo z'amatohoza.